ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Bwa mbere na mbere nashimira Imana mushobora byose kuri umwe wese muri mwebwe ari muri kino kibanza. Ndayishimire ko yabazigamye ikadushikana ngaha twese turi bazima. N'ubuntu bwayo yatugiriye neza irakaninahatswa. Ndabashimire mwese muri hano mwavuye ahatandukanye, mwavuze muti dutegerezwa kuba muri kijya kibanza kugira ngo tuze gushigikira komine Mukaza. Turabakengurukiye cyane. Nkuko uwumpaye akanya yabivuze, turi ngaha kugira ngo nkuko mubizi mu gihugu cacu hari itegeko yuko ku mwaka duhimbaza umunsi mukuru w'amakomine. Imbere y'umunsi mukuru w'amakomine harabaho umunsi wo gufashanya, journée de la solidarité locale. Rero muri komine Mukaza twatanguye kuwitegurira uno munsi. No munsi ku munsi wa gatatu niho twatanguye kwegeranya ibyo tuzofashisha bantabonikora wacu, ibyo tuzofashisha abari mu. Rero uwo munsi umuntu wese atanga icyo afise, atanga icyo umutima wiwe wamubwiye gutanga. Nta tegeko ririmwo ngo utegerezwa gutanga iki canke kiriya. Nimba ari amafaranga, nimba ari impuzu, ari ibikoresho byo mu nzu, ari basi, ari indobo, ari ibyo byose turafise abantu babikeneye. No kuvuga ngo umwe wese atanga icyo umutima wiwe wamutumye gutanga kandi atanga icyo ashoboye. Nta tegeko na rimwe rihari ngo utegerezwa gutanga iki canke kiriya. Uwo munsi rero tuzoheraheza ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu itariki 31 z'ukwezi kw'indwi. Uti muzoherahereza hehe? Tuzoherahereza mu giteramo tuzogirira kuri Boulevard de l'Upona. Boulevard de l'Upona hajya juste imbere ya stade Intwari. Tuzotangura isaha 8 kugira ngo umuntu wese ashobora kuza aho hantu hugururiwe umuntu wari we wese. N'ushobora kuronka icyo aterera atashoboye kugiterera muri iyi minsi nababariye guhera uyu munsi, azoza abizanye aho kuri stade, imbere ya stade Intwari kuri Boulevard de l'Indépendance. Rero mijambo munyempano wacu nawe agire icyo abashikirije. Murakoze cyane. Yesu nashimwe. Ndabaramukije cyane kandi ndabashimira ko mwemeye kudutiza akanya mukabana natwe, mukemera kuza kumva icyo twifuza kubaganirira kuri uyu mugoroba. Impamvu twicaye ngaha, twicaritswe n'umutima w'urukundo nk'uko nyakubahwa yabivuze. Dufise igikorwa twifuza gukora ku munsi wa gatanu kuva saa 8. Ni igikorwa cyo gufasha abatishoboye. Ndizera neza ntakekeranya ko abantu bose bashoboye kano kanya, ntabwo bavutse bashoboye. Twese murabizi muri Bibiliya navuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zosubira mu nda y'isi ataco mfise. Natwe twisanze muri iyi si ata kintu kinini dufise, kandi uruhara runini rw'ibintu twita ko twaronse si uko twakoze cyane gusumba abandi, si uko benshi muri twebwe tuva mu miryango ikize,
natwe twagize abantu badufata ukuboko baradufasha. Dushitse aha hantu uyu munsi kubera abantu bemeye kugira ico batanga kugira ngo dushobore kugira aho twishikanye mu buzima bwacu. Ari nayo mpamvu kuba hari abadufashe mu mugongo natwe tudakwiye kuvyibagira ngo twibagire natwe kugira abo duterereye, tugira ico duterera mu buzima bwabo kugira ngo nabo bashobore kugera aho bageze. Uyu munsi umwe wese tumuhaye mikro ngo ashobore kuvuga, twese dufise intahe z'abantu twovuga ngo iyo ntabona naka simba narize nkayize ishure. Ndazi muri twebwe hari n'abantu bashobora kuba barabaye mw'ibarabara nk'uko bariko barabivuga. Murazi mw'ibarabara ukuntu haryana n'ubwo abantu batwagwamo n'impamvu zitandukanye. Rero simvuga abo turi kumwe ngaha gusa, ahubwo mvuga n'abariko baradukurikirana. Ni ukuri twese turabizi mu nzu zacu ntituba twibitse ku ikintu kimwe, turisigariza. Reka ku munsi wa gatanu itariki 31 abarundi n'abarundikazi umuntu wese ashobora gushika mu kibanza bizoberamo. Uhereye umunsi uri kurumva ubu butumwa, ugende mu nzu yawe cyangwa ubaze mutima mweranda wumve ikintu ushobora guterera. Gutanga biba bisa nkaho umuntu ataye, ariko ni imbuto umuntu ateragira, kandi iyo umuntu abivye ntashoka abona ibyo yateye ako kanya, ararindira bikamera hama bikazomugarukira. Ushobora kwibwira uti jewe nkunda gufasha umuntu ari uko ndamwihereye mu minwe, ariko igikorwa kiriko gikorwa n'igihugu. Imfashanyo umuntu wese azozana ndizera ko izoshikira abo yageneye guhabwa kandi izobagirira umumaro, kandi ni igikorwa c'Imana tugomba dukore kizotugirira umumaro twese. Rero ntarondogoye ndahamagarira umuntu wese ariko araturaba, si ngombwa utanga amafaranga, haba amashirahamwe, haba amashengero, haba abanyempano. Ku ruhande rwanje hambavu y'ivyo nzozana bigaragara, naravuze ngo kuva ari igikorwa co gufasha abatishoboye, nanje ndemeye gutanga impano yanje kugira ngo izifashe muri ico gikorwa kigende neza. Namwe muri ngaha mufise ibintu vyinshi vyo gutanga impano yabahaye. Nukuri uko tubabona ngaha abariko tuzobabona no ku munsi wa gatanu, mwaje kudushigikira kuva saa 8, ndetse n'abariko baradukurikirana bose ku munsi wa gatanu, impuzu, ivyo gufungura, amafaranga, abazana amakaye. Turi mu gihe abavyeyi bagomba batangura kugurira amakaye abana yo kujana ku ishure. Hari abana benshi bari mw'ibarabara bakeneye kwiga ariko babuze ingene bashobora kwiga. Muze mushidukane n'iyonka, muze muzanye izo mfashanyo zanyu kugira ngo dushigikire kino gikorwa. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ego nyakubahwa Mustanteri murakoze. Jewe nitwa Olivier Manayambo, asanzwe n'umwanditsi w'amakuru mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Fisa akabazo kamwe gusa gatoya. Twumvise yuko ari igiteramo cyo kwegeranya ibintu byo gufasha abantu abonikora cyane cyane n'abandi bose babikeneye. Ariko ibeshi ko dusa ko nende bimenyereye jewe baravuga ati kwinjira naya muzorihaya kugira ngo ayazovamwo ariyo acaheza akagurwa ibitashoboye kuboneka muri ako kanya. Mbega none kwinjira ariko ubuntu canke kwinjira bisaba yuko umuntu azozibangikanije aho gatererana? Murakoze. Nta muntu dutegeka twexije ngo urazana ikiniki, ariko twese nukuri tuba tuzi ibintu nkenerwa mu buzima bw'umuntu. Turakenera ibyambagwa, no kuvuga ko uzanye ibyambagwa ntaje kuraba bya bindi yaheba, bya bindi byatabaguritse. Oya, uraraba ico nawe ushobora kwambara ukaja mu bantu, kuko nubwo uwo muntu aba ari ntawe nikora, si waba yaravyigize, kandi nawe aguma ari umuntu, haguma ari ikiremwa c'Imana. Ni ukuvuga iyo mpuzu nawe ubona utoyambara ntuyitange, utange ico ubona nawe ushobora kwambara, ko n'uwagiye kucambara ni umuntu nkatwe. Hama murazi yuko abantu abonikora barakenera ibifungurwa bitandukanye, cane cane turasaba nk'abazana ibifungurwa ibitabora.
murazi yuko nk'uko umunyempara yabivuze turegereje turi mu buruhuko bw'ici uburuhuko buheze abana baca batangura amashuri turafise abana usanga by'ukuri boja ku ishuri ariko kubera uko babayeho kubera ubukene imiryango yabo bifise adashobora kuronka amakaye nayo nyene ni ikintu ciza ni ukuvuga ngo nibijya twese dukenera mu buzima banaho nikora n'abantu nka twebwe nabivuze bakenera bijya natwe dukenera ni ukuvuga ngo umuntu icaronse ntaze yitinye ico ari cyo cyose tuzocakira murakoze cane murakoze ku mazina ni Gogola Ben nk'abankorera kinyamakuru akamutivi ikibazo nari mfise nashaka kubaza mbega hoba harategekanijwe urutonde rw'abazoba bagenewe gufasha kugira ngo ntihazobe akajagari k'abandi buza ati ndimwo mu bafashanya iki ariko haze hisunge nk'urutonde kumbure kugira ngo sinzi murakoze murakoze cane mw'ikomine dusanzwe tuzi bantabonikora bacu turafise intonde zabo nta kajagari kazobamwo murakoze murakoze nitwa Kivodo Jean Patrick nkaba nkorera isamirizi iririmba hanyuma n'ikinyamakuru ku giti canje nagira mbere gato y'inkunganira uriya mbere yuko mbaza kumbure ko bivanye n'ingendo usanga ahandi babikora ugasanga noneho rero habayemo ubujagari bwinshi mugabo reka twizere ko iki ari cyo mu muji tubisabira bose ku Mana kugira ntikize kigaragaremo ubwo bunenge kuko byoba bitameze neza ariko cacishamo nibariza ni ku rutonde rw'abantu mwifuza kuzofasha bangana gute kugira nitwava hano tuze kuronka amakuru twandika ameze neza hazofashwa bangahe bazobavuye mu mice iyihe akandi kantu ko kunganira numvise mu ntangamarara bavuga yuko batumiye abantu bakora ku mbuga gusa ngurukana bumenyi ni vyiza ariko nagira nterere gato yivuga ati nka komine kuko tuzi ko amasamirizi benshi ari hano muri komine musanzwe mutwara ariko nakwifuza yuko kumbure mwocishamo mukagira nk'itangazo rito kuko amaradiyo ahakorera n'amateleviziyo ntashobora kuzobishyuza kuko ari igikorwa cyo gufasha kumbure kirashobora gutuma habaho abantu benshi bacishaho uburyo nariya ko mwahavuye munatumira amabanki n'abikorera utwabo basanzwe barangura imirimo yabo hano mu gisagara cya Bujumbura murakoze murakoze cyane mu bisanzwe buri zone murabona amazone agize komine buri zone irafise intonde z'abantu aho nikora hanyuma kandi turafise n'amarerero turafise abatamakazi usanga bari mu mihana mugabo ataco bashoboye kwihereza turafise imfuvyi n'abapfakazi dufise imigwi myinshi murakoze cane twibaza ko abadiaspora benshi bari ngaha ni ukuvuga ngo nta n'umwe yimiriwe umudiaspora ni umuvuka komine ni umuvuka gihugu nawe nyene arahamagariwe guterera bene wabo nta n'umwe yimiriwe kandi bose tuzobakirana urweze murakoze ikibazo nabashije babaje ngo sinzi umenga yambajije ko hazoba hari indirimbo nshasha amarambaza ngo abantu bitege iki nta kirenze guhimbaza Imana murabizi ko nico Imana yaturemeye mu mpamvu zitumye tuba turi mu isi no kugira ngo tuyihimbaze hambavu y'ivyo tunakore n'ivyo idusaba
aribyo ibi mubona turiko turakora nibwirizwa rikuru ryitwa urukundo. Urukundo nirwo rutwicaritse ngaha, nibwo bwanatumye banyakubaha bategura bino bikorwa bategerezwa kuza, kubera ko n'itegeko ry'Imana tuzoba tugiye gushitsa. Hambavu y'ivyo kuzoba tugiye gushitsa itegeko ry'Imana, tuzonashitsa n'irindi tegeko atari gisabo guhimbaza Imana ni ngombwa, kiretse ubuvyanse nawe bagararije Imana. Hama ibijanye n'indirimbo shasha twese turabizi ni kenshi umu artiste ahora asezerana ibintu bikagorana bitamuvuyeko, navyifuza Imana niyabidushoboza kumbure tuzoba tuyifise, nibitakunda naho tuzoyironka inyuma. Murakoze. Turi kumwe nasiko tubirangiza tutabibabwiye ngira yo cagara hati imbere kugira ko dusa n'abarangije. Muratubabarira uku bikozemo byatewe nuko murabizi amadeplasement ya kino gihe aragoye. Ubundi nawe twari kuba turi kumwe ngaha n'umuririmbyi mpimbaza mugenzi wanje, nawe akaba ari umwe mu bemeye kugira ico baterereye muri iki gikorwa kizoba itariki 31 ku munsi wa gatanu. Mu majambo make, mu bakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana bakunda guhimbaza, nawe tuzoba turi kumwe, azoba afise umwanya wiwe, azofata akanya kugira ngo dufashanye guhimbaza. Murakoze. Yitwa Divine Light, afise n'indirimbo shasha murashobora kuja kuyiraba kuri channel yiwe ya YouTube. Imana ibahungisha. Amen. Shimwe ndabaramukije cyane amahoro y'Imana. Murakoze cyane kunyakira. Nagomba gushimira komine Mukaza na Musitanteri ku ciyumviro mwashikirije c'urukundo kugira ngo habe ugufasha abantu batishoboye. Ku by'ukuri nta muntu n'umwe hano abuze ikintu aterera kugira ngo uwundi muntu anezerwe canke uwo munsi ashima Imana mu kanwa kiwe. Umuntu wese atanga ico afise, natwe twemeye gutanga ice mu mpano Imana yaduhaye, ariko kandi hambavu y'impano dufise hariho n'ibindi bintu Imana yaduhezagije. Uko bingana kose twiteguye kugira ngo natwe tuze dufatikanye n'ijoro kugira ico dutanze, cane cane ko tubayeho kubw'abandi, kandi umugisha dufise twawuhawe kugira ngo abandi bashikirwe. Nivyo mwarahezagiwe.